Bamwita Jumapili neza na neza atuye imuyinga kumukoni neza na neza uringanye SOS gatoyi ucukata iburyo numwe bapapa bagwaye igihe kirekire numwe bapapa bafisemo waba rudasanzwe ku buryo yagwaye ariko aragenda mu nzira agenda arakata umunani nk'umuntu umenga yanyoye inzoga kumba ari ubwo yasanzwe afise ati aho bita kumukoni twayaze byinshi bitandukanye aho twafashe ingendesho nk'abakunzi ba Star TV canke nka Star TV turahashika ku rugo asanzwe atuyeko ingwara yiwe ni ingwara ikomeye cyane ariko nk'abakunzi ba Star TV hari icyo mwokoroga dushore kurokora ubuzima bw'uno mupapa hari byinshi twaganiriye cyane ari byo mugiye gukurikirana muri kino kiganiro ubuzima butangwa n'Imana bavuga ati mfasha warafashije twese turi ngaha kubera twafashijwe kubera iyo ngwara asanzwe agwaye ibyatumye no vuga kigimiza avuga adasohora ijwi neza avuga gibgimiza nkuko mubizi umuntu agigimiza uko navuga yari asanzwe avuga neza ariko muri kino gihe n'imvugo yarahindutse hari byinshi twaganiriye cyewe ndahemba cyane kubera ubwa mbere nava hano nkigaza kwibaraba mugabo ubu ngoma ngamenya nagwenemba wabanye gushikana hano yuko baje bamfashe ukuboko cyewe mbare icusaba cyewe ubwa mbere na ndumudemurizi umudemobilize mu gisoda cyangwa mu gipolisi mu ntuzenye muri CNDD-FDD naho je ikarindo hama natashe muri 2005 nataye kwiranda mu cyanku munze muri ibobanza Yes, of course, my name is Mr. Recorder. I'm the energy, I'm Mr. Meat, I'm Mr. Love in Town, I'm Mr. Uweshi, I'm Mr. Lift, I'm Mr. Home, all the way from Star TV. Byone bigana bica kuri Star TV, iyi televiziyo mukunda cyane, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Kivugo ni cyakindi nyene bavuga ati fasha warafashije twese turi ngaha kubera twafashijwe. Nawe turi muyinga niyo turi ahantu bita ku mukoni no twagiye nka Star TV nkuko twama tubivuga cya kivugo fasha warafashije twese turi ngaha kubera twafashijwe twafashe ingendeshwa turava mu gisagara cya Bujumbura turavuga ati reka dukubitire muyinga kugira tubandanye gukora vya bikorwa vyacu vya misi yose yo gusabira ubufasha abana bariya ugerageje kuraba location indimwo nimbuzi ku mukoni nibazije ko atari ryambere ndahaje nahaje urabona yuko atari Bujumbura atari mu gisagara cya Bujumbura ndi kumwe n'umugwayi ariko biri kose agwaye igihe kirekire cyane agwaye igihe kinini kandi cyane gose ariko kuri no munsi byabaye ngombwa ko mfata ingendeshwa ndaja mu ntara ya Muyinga uko biri kose reka nsaba abakunzi ba Star TV ko muradukurikirana imbere yuko dutangura ikiganiro manzi usenga aho urusengero no muntu usengero no mugwayi kugira ibintu bishobore kugenda neza cyane kuko nutafasha nawe kandi ntuzofashwa wera ko akantu ushobora kugatanga wibazani gato mugaka kakuzanira umugisha kagatuma ugira ibintu byinshi bigenda n'ibiguruka ari akantu gato cyane bivanye n'ugahaye n'ugafashije burya bavuga ati utanga bigwiza imigisha reka ndamwakira mu bwami bwa Star TV for the first time naronse ubutumwa bwiwe yuko noza kumusabira ubufasha bice kuri Star TV ariko nibaza ko tutari bwahurize ku munsi kugira ashobore kugenda neza papa uyumva gute muri mwanya turavugana maramanya nimba sawa kwa witwa gute manje ndacheza ba Jumapili kuno musireka mvuga ati kubugwaye biramaze igihe hajya ubugwaye igihe kingana gute byatanguye muri 2016 kuno musi abantu bariko baradukurikirana umaze kuvuga ko watanguye gufatwa muri 2016 barifuza kumenya ugwaye ingwara imeze gute cyangwa ugwaye ingwara zingahe bimeze gute gutangura gufatwa kwa gushiko no munsi paraporo y'igihe byatangura no munsi bimeze gute ivyo bibazo turashaka kubidusubiza cyero bwa mbere ntangura ndatanguye umenga ndimo ndagenda abantu bakibaza ngo nabarewe
abantu bakibaza none kujya tuzi ari umusilamu yoba yanyoye hama nagenda kwivuza ku bitaro bino Muyinga nivyo bigenga hama amahera aramperana haca handuka igihe haca abantu nyene ndabatakambira bambonye batwandira amahera ngenda Bujumbura guca muri sikaneri nabanje ndagenda kuntuze ku muganga araho sindahibuka neza kubera jewe ubwa mbere ngende Bujumbura hama ndagenda aca adutuma sikaneri ndagenda mu ntuze ari bitaro biri mu Kinindo ngira sikaneri hama sikaneri tuyimishire arayanka acavuga ati nkeneye sikaneri yo kuntuze kuri hospitalekira hama ndayitwaye nanzo nibisanzwe acambwira yuko gwaye mu mutwe ari gufa ryo mu mutwe byakuze ngo rikora ku bwonko ivyose nivyo bituma ntatambuka hama n'incendaza ncaguma mu umwaka uraheze kubera bacambwira ati milibuni byosaba yuko uja mu Buhinde canke muri Kenya. Muri Kenya birashobora gukunda. Birashobora gukunda. Bacavuga yuko byosaba nk'imiliyoni 20. Nanje ndaharura nsanga hano naho mbaye nta miliyoni haciye ncamwenga nyene n'ubunyene ninga nyene ndiga mu nzu ndacu nifashije. Sicoroshe miliyoni 20. So nibaza ko ku barundi bene wacu bashiki bacu intara ya Muyinga nibaza ko ni intara ivamwe abantu tuzi aba boss bafise akanoti benshi babaho Muyinga turabazi bakunda ndetse no kuhita wabaye abantu bimbiza habo turazi ko hari abantu bafise amafaranga nimbura umunya Muyinga uza gukwikirana kino kiganiro uyu n'umubanyi mu ntara yanyu ariko n'umubanyi natwe ku gihugu rwego rw'igihugu kuko ni musaza wacu ushobora kumwita musaza nje uri umukobwa ushobora kumwita musaza wawe cyangwa nkamwita grand frère cyangwa petit frère bivanye wowe uri kuradukwikirana ni mu murusha imyaka cyangwa kurusha imyaka so Muyinga ari abantu bafise amahera menshi ni benshi cyane bafise amahera please nimuza kwikirana kino kiganiro cyangwa ni muri umunyamuyinga udafise ako kanoti ukabona ino link fato isangize bamwe mu bantu bobuze abanyamuyinga bugira icyo bafashije reka mbere ku banyamuyinga twese turabarundi kandi tazofashwa n'abanyamuyinga gusa ariko imuyinga ndazi ko hameze neza vraiment ku kanoti nibaza ko atari bibi cyane kuva bitangura gushika kuri no munsi impinduka mu uraremba cyane bikaguma bihinduka cyane bimeze gute uko wari umeze bwa mbere niko kimeze n'ubu cyewe ndaremba cyane kubera ubwa mbere nava hano nkigaza kwibaraba mugabo ubu nguma ngamenya nagwenemba wabanye gushikana hano yuko baje bamfashe ukuboko cyewe mbare icusaba cyewe ubwa mbere ndumudemurizi umudemobilize mu gisoda cyangwa mu gipolisi mu ntuze muri CNDD-FDD nahoze ikarindo hama natashe muri 2005 nataye kwiranda mu cyanku ntuze muri ibobanza umva nkitaha nabona umenyenga ndakomeye mugabo umva byagiye biraza umva nasaba abantu bose baganeza yuko bomfasha mbere ntibagiye ntuze nasama kuba wacu yuko yomfasha kubona nanje nakoreye igihugu uti nanje narakoreye igihugu bisigura yuko yifuza ko ashobora kuronka ubufasha numvise yuko ujya ari umuntu ari umuganga asanzwe azara gukurikirana akagwerekeza sinzi ahubwo bujyane niwe ntwaye Bujumbura kuhanyereka ntwaye kumboza kuromuka kandi wamna n'ubwa mbere
navuga neza ubu rero urumva bwa mbere ntiwavuga uko we sinavuga umva uko ingwara igenda iraduka niko n'ijwi rigenda. muganga sinzi ko ukwemera kuja muri kamera kugira tugire akantu tukubajije zana agatebe kugira twicarane gatoyi. So abakunzi ba Star TV ndazi ko mumaze gukora byinshi bitandukanye, muheruka kurungika reference hanze, mumaze gukora byinshi bitandukanye, tanga ubufasha butandukanye bunaburiya. So reka ndabahamagarire gufasha no mu papa kugira hagira ufise abana. Yego ndafise abana batatu na madame Murabagaciro. Turabana umwe agiye mu windwi undi yaga mu gatatu undi ntatangura yaga muri gardien. Okay, reka reto abakunzi ba Star TV uyu ni umwe mu baganga nubwo ko bamuherekeje mu gisagara ca Bujumbura, reka raza kutubwira byinshi cyane. Reka tumwakire ku ncuro ya mbere mu bwa Star TV. Muganga n'amahoro. Yego n'amahoro. Meze neza? Yego kwe nta ngorane. Nawe usanzwe uvuka hano ku Mukono? Jesse mvuka hano ku Mukono ariko nsanzwe mvuka muri ntara nyene ya Muyinga. Neza neza muri komine ya Butihinda. Okay, uno mugwa yari hano aravuze byinshi bitandukanye bisigura yuko kuva ku ntango kugera kuri no munsi mwaramubaye hagufi. Kuno munsi ndazi icyabuze n'icyo akeneye, muba mukizi nk'abaganga muravuga ati nahata ubushobozi dufise bwo gutanga amahera, ariko ubumenyi turabufise bwo kumenya ati uno muganga aragwaye ibi kugira uno mugwa yaragwaye ibi kugira kire hasabwa kino. Ego byinshi turamenye iby'abagwaye. Ego aravuze yuko agwaye mu bwonko ari gufa, yavuze mu bwonko. Ego nkuko yarabivuga ndibuka yaranyikoze ko ndamuherekeza i Bujumbura nkuko je nsanzwe ndahamenyereye. Ndamujyana ku muganga nari nsanzwe nzi yakurikirana sanzwe avura ingwara zifatira mu mitsi soza bwenge ubone ubwonko burimo. Naramujyanye ku muganga sanzwe avura hajya muri Rohero. Niho rero kimubona gusa ko mwage muramubona ukuntu atambuka, kimubona gusa yacabona ko ikibazo kiri mu bwonko. Niho yaca amutuma scanner cerebral, ni kuvuga nk'iradio mu bwonko nyene. yarayizanye arayiraba ivyo umuganga asanzwe apima ivyo amaradiyo yanditse, aravuga ati by'ukuri bisaba yuko hari akagufa kakuze kaja kinjira mu bwonko, niko katuma kaca gafyonda. Nurya ramuare piniyeni nk'umusokoro uca mu ruti rw'umugongo karagufyonda gaca gatuma ndetse n'ubwonko nabwo nyene bukaca buba bufyondekara kubera iryo gufa ryinjiramwo, gaca bituma nico gituma mu cubona agenda ahuzenga adashobora guhagarara ngo afate atambuke canke ahagarare ashobore guhagarara wenyine atamufashe. Yego umuganga yaramwandikiye umuti n'ivyo sinzi ko baramuhumurije gatoya, ariko yamubwiye ati ubuvuzi nyezina kugira ukire burundu bisaba yuko uja kwivuza mu bindi bitaro byo mu mahanga. Yamurangiye mu Buhinde canke muri Kenya naho nyine ngo bishobora nkuko yagiye arabishikiriza namwe mwavyumvise. Yacasanga ubwo buryo butoroshe yuko bwoca buboneka. Niho rero yaciye baragumye ngaho ashika ino saha. Nk'umuganga reka mbere kuri wowe kugira ngo dusa no gusozera kuri uno murwayi, ni iki wose abakunzi ba Star TV cyane abarundi bose muri rusange ndetse n'abanyamuyinga benshi cyane ndazi ko muri benshi muri Star TV, ni iki wose aba kwana ko baradukurikirana cyangwa bari kwaraba kino kiganiro ndetse no ku barundi bose, ni iki wose abaduhereye kuri uwo muganga. Ije ku bwanje cyo nosaba abarundi najewe ndimwo nuko twobanza kugira umutima w'urukundo hamwe n'ikigongo, kuko je ndibuka uno mugwayi vyagiye birakura buke gushika naho n'imvugo ya byanka kwasubira kuvuga.
ko murazi yuko ubwonko aribwo bugenzura ibintu byose dukora n'ijwi ririmo n'imvugo irimo. Rero muraca mwumva ko n'ijwi ryahindutse rwose no mu kuvuga avuga arandira, ntashobora kuvuga ijambo nyine ngo avuge amajambo yihuse. Rero icyo nsaba abarundi bose nuko twogira umutima w'impuhwe n'urukundo. Burya iki gikorwa namwumvise bamuciye miliyoni 200. Yego n'ivya mahera turumva kumenga araremereye n'ivyo. Muga nk'umuryango umwe urumva ko bitoroshe kuyaronka. Mugabo twese dushize inguvu hamwe ayo mahera wosanga yoroshe kuboneka. Je ndose ibihumbi nka 200 50 nkashiramwo, undi akaronka 10 agashiramwo, undi 5 agashiramwo. Abashoboye kwiyumva mu mutima w'ikigongwe bose bagaterera, ayo mahera wosanga arabonetse mu mwanya muto cyane. Rero jewe niko kamunotera umuntu wese mukunzi wino Star TV ashobora kuba ariko arakurikirana kino kiganiro kino kiyago. Akoze fasha warafashije twese turi ngaha kubera twagize twafashijwe, ariko nimba utafashijwe numufashe kubera ko nta kamara ko gufasha utafashijwe. Ariko kuri ino sisi nibaza ko hari umuntu atafashijwe, kuko na Satani yigira gangari nawe yarafashijwe kubera yarimwe n'Imana, kandi nuba ari muzima kubera Imana, kuko Imana ishatse kumurimbura yo murimbura. Dusa n'abasozera usaba iki naho bitariko ndazi baraza kukumva, usaba iki abakunzi ba Star TV cyangwa abarundi muri rusange ndetse n'abanyamuyinga hano dusangwe turi? Kibe icyo nsaba abarundi bose b'ikigongo bashoboye kumfasha ndabiko amahera yoboneka nje kwivuza aho hanze bambari. Yego ndazi Imana nituma umuntu akira, mugabo mbane ngerageze mbandabe nje kwivuza aho hanze. Cyena nabwe ati nabaye mudemurizi, ndasabye abantu bose banzi no batanze umutima w'igongo bantende amahera ashoboye kuboneka nje kwivuza. So reka ndagushimira ku kanya waduhaye. Yego nawe urakoze. Muganga reka nawe ndabashimira umwanya mwashoboye kuduhereza. Namwe beto bashimiye cyane kano kigoro mwashoboye kubwira. Sawa abakunzi ba Star TV, so abifuza kugira icyo bafashije barashobora guca kuri kano kanimero agira tubwire kugira dushobore kugira icyo dufashije. Nimba ari make tuyabone abe make, ariko hajya insorosoro avuga ati igwiriye igiye canke n'umukeneye arashobora no kudusaba nimero ya WhatsApp kugira bashobore kugirane kuvugana bivanye nuko hari umuntu afise telefone ya WhatsApp dushobora guca kugira dushobore kumuyagisha. Ushobora kutubwira kanimero kari mikashi yawe? 69 186 225. Izina Ndacayisaba Jumapili. Ndacayisaba Jumapili yatanze imikashe yiwe. Okay, ikibwirwa n'icyumva icyerekwa n'ikibona. So romusi turi hano kuri inosi, ariko tumenye yuko tutazoguma turi hano kuri inosi nta numwe azoyisigara kuko izorimburwa iveho. Turafise ahantu twateguriwe tuzoja, kandi n'ahantu hamwe ahantu hatanu canke hatandatu. Inzira ni imwe, ni mwijuru kwa Satani ugiye uzorimburwa. Rero tumenye ko dushobora kwitwara hano kuri inosi, na cyane cyane muri gwa rukundo. Urinze ubona mvuye Bujumbura nkaduga Muyinga ni kure cyane. So nimba nashizemo izo nguvu cyangwa nkakoresha ibishoboka byose kugira nshobore kwashika, niko nifuza ko mushobora gufasha no muvandimwe. Ushobora kuvuga ati ntawe nzi sindamufasha, je mfasha biwacu nka kumwe twama tubibona n'abatanga ubuzi bakunda guhubuza biwabo. Ariko gufasha ntibiraba ngo no wiwanyu cyangwa ngo no muvukana. Fasha buri muntu wese kugira ashobore gushika kuri ico kintu yifuza gushikako. Nibaza yuko Imana ari mushobora byose kandi izobikora. Imana ibahezagire cyane. Wadufashije kudufatira amasanamu ariwe na Jibodo from Sky Media. Imana imuhezagire cyane. Sky bamabanyeretse urukundo kuko niba vyoroshe kuja mu yindi ntara kucugenda ujanye no mu cameraman uburyo bazi musanga bigoye. Eka nawe ndamubwira ati merci beaucoup, nawe ariko arafasha nkuko nawe yafashijwe. Imana ibahezagire cyane. Bye bye mwese mwakomara dukurikirana. Ico ndagusaba nimba umukozi wa Star TV, fata ino link uyihereza abantu bose, inshuti n'abagenzi bose aho bapfa bakagera kugira ibashikire. Amatura ko hari ico baza gukora kugira no mugwayi wacu ashobore kuba ameze neza cyane. Urumva ko yabaye n'umudemobilize deja kuno munsi. Urumva yaciye yaragwaniye n'igihugu
muravyumva yakoze ikintu gikomeye cyane bisigura yuko turacamukeneye ubuzima bwa misi yose Imana ibahezagire cyane.